bamba mudukurikira ubutumwa bwiza igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro y'Imana. Zaburi 105 iratwara ngo yakuye amazi mu gitandara. Hariho n'indi zaburi ivuga ngo yakuye amazi mu isare mwibuye. Iyo Mana yakuye amazi mu kintu gikomeye kigumye irabishoboye. Nariko ndihweza aya mazi ngo abaha amazi menshi baharura ariko barabaga 600 gashizemwo abagore n'abana. Amazi ahaza abantu nk'abo avuye mwibuye niki Imana itogushoborera. Ibyo witangwa biragumye muri iyi si mu buzima Imana iracashoboye yitwa Uhoraho. Yarahari kirya gihe ca Mose arahari n'ubu kandi agiraze kandi agira yerekane kandi azohoraho. Witege ko ava gukorera ikintu aho utaziga akugurira umwango aho utaziga atembesha amazi nkaho uri kuraraba. Muri iki gihugu natanga ndiko ndara amazi ava mu mabuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabizi muri Afrika henshi hari amazi atemba nk'uko muga ntitubishira ku mutima tugasoma Bibiliya twirukanka. Nyemerera mfashijwe na mpwemu yera kukubarira ngo ya Mana akuye amazi mu gitandara mwibuye igukurira amazi iguhe imfungurwa iguhe icunwa igutabare iguhe gukira iguhe inyishu aho hari hagoye hadadiye hugaye ikugurira umwango igucira inzira itagira inzira maze amazi atembe. Amazi n'ubugingo, amazi n'impemburo, amazi n'itoto. Uronka itoto ryawe, uronka inyishu yawe, uronka ibyo wari wizereye. Imana ibahezagire, Imana ibatabare, Imana ibagire neza nk'uko yagigirira neza abantu bayo. Namwe muyubahe muyikurikire mugende nk'uko igomba nk'uko ivuga. Muragahezagirwa, murakoze cyane.